habuze iki kugira musubirane kubera twabonye ko muri twese atamuntu gusa ari umuntu yateranyije twabonye ko bidakwiye ko tubana puisque uyo muntu azosubira kandi kugaruka rero kuri tumuha amahoro ujya muntu uwo muntu n'umuntu cyangwa umukobwa just way ndakubaze gatoyi Kaka Boney ninde kuri wewe na cyane cyane mu vyirore by'umuziki na yanje shira kure yabisi abakunzi banje bajya abantu duhura muri ville bakaca bambaza ati duhora ivyo muziki oyaye sinawuhevye TV Burundi presents B News. Inyuma y'utwo turirimbo reka twakira umutumire nawe nyene ni umuririmbyi yaheruka kuduha akaririmbo kitwa Mana Yanje akarimbo kitwa Mana Yanje ni umuririmbyi yitwa Just Way aho ubona ko ntakiringa mu gisagara ca Bujumbura ni from Makamba ariko natwe tuca tuvuga ati umuntu ataronka ko kajyo kenshi iyo aronsa akajyo ko gusimbira mu gisagara ko tumuha ikiganiro neza cyane yes tukurikirana akarimbo benshi bamumenyeye ko kitwa tubemeze hama tuce tumwakira La belle rose, ishugwe giza. Ya mutumire wacu wa mbere ni Just Way turaguhaye kaze. Ego Just Way benshi bamwita tubemeze canke tuzorambana na Mike yavuye ku ndirimbo ziwe. Hariho nakandi kazina mpora mbona wesa bimeze gute? Yes. Ego karibu cyane Just Way. Murakoze cyane. Umuntu yari yarapoteye. Tuherukana afisi ibiro 80 ubarenze ijana. Ni atari. Reka tumusabe gato yikore mugago nkuko twama twakira abandi baririmbye. Ukarimbuka ariko kose cyane nkako bakumenyeye ko cyane Just Way. Urukundo ngukunda rusayangana nkayo kwiteke abatabona kureba kambwira ngo ndiko ndiryohera kumbe ntibaziko ndi ku mugambi zobahamagaza birabire turi imbere ya patiri Kaka bizuna kwemereye nubu nkikakwemerera tubemeze mami tubemeze sheri jowe oyo haleluya ijya ndirimbo bayirimbira nde ijya ndirimbo yari true story kandi kubera ndi umu artiste naciye ndayihinyanyura neza gushikaho abantu benshi yitwa uwo muntu yaguma muvuga cyane mugiye muri yitwa gute yitwa Mami Roselisa yes ariko kandi ni Just Way yashoboye kugirana urukundo n'umuntu imyaka myinshi bararambana bashika no ku bugeni ntihenze niwe waririmbiye tubemeze ego tubemeze siririmbiye we nako ndaririmbira abantu babona ko tuko turafyina ngo naco tuzoshikako okay ariko mwaragishitseko twaragishitseko hamucura rimba ati tuzorambana hama mwararambanye ikurakurikirana hanyuma après ya tuzorambana nta yindi ndirimbo wigeze usohora après tuzorambana nakoze izindi ndirimbo nizibona ya true story nyene adu yako iyo nyene iri muri urugwa rukurikirana ubwo habaye iki Just Way dora tubivuga bamwe bakavuga ati kumbure turiko tuvuga ibitari byo inyuma ya tuzorambana eske mwararambanye no mwubakanye ni twarambanye kumbure ishobora kuba ari vie privée cyangwa atari vie privée wo bivuga kuko ofete abaririmbyi ni kiyo cha jami urumva iyo mwerekanya karorero kumbure abantu badatahura ifoko mugatanga ko muco tukamenya ati Just Way ivyo yakoze yarahemutse canke kumbure uwo bubakanye niwe yamuhemukiye bica bituma batarambana urumva Spox abantu twe nk'abaririmbye abantu baradukurikirana cyane yego abari hafi barazi gituma tutarambanye no butari kumwe me abari kure nabo nibabizi bashaka kubimenya nuko nabwiye ko kuri umwanya tutari kumwe amakosa yavuye kuri inde kuri Just Way canke kuri Roselisa kuri twese babiri nta muntu afise amakosa yego ariko twasanze wako après nico kituma cyo wimba adui wako ya adui umva gateranya gateranya hari uwabateranije mwakurikiye iby'amajambo y'abantu ariko Just Way mwashoboye
ku maintainer urukundo mu myaka irenga 10 ya fiançailles imyaka irenga 10 ntihenze ariko adui wako ataraza mu kwezi cyangwa mu mwaka umwe cyangwa umunsi umwe acatuma mutandukanye ni giki cyabaye do special gituma yuko bya bindi byose mwagiye muracako byinshi bibi cyane kurusha ako kantu gato ikace kabatenganye kabatandukanye ego birashika ariho umwansi aza me ntaboneke kuri uwo mwanya me akagera hejuru akacaboneka abonetse gusa ibintu byose bikaca byononekana urumva rero mu buzima twe twaragendanye imyaka myinshi siko kandi imibereho naho nakunda imibereho ntiyari myiza ariko rero mu Kirundi bavuga ati uza gusiga uramurorera niko bavuga mu Kirundi rero ndamurorera gatonya ndabe rero tugomba rero dushinga urugo n'ubwo abantu babiri binje mu wa gatatu aca vyonona iyo indirimbo waduya ariko rero waramenye ukuri kumbure tugiye kubona Roselis hamwe na Just Week basubira yeni tshaka gusubirana kuko wavuze ati twaramenye ikosa ryabaye kandi muri twebwe nta numwe afise ikosa none habuze iki kugira musubirane kubera twabonye ko muri twese atamuntu kusa umuntu yateranyije twabonye ko bidakwiye ko tubana piske uyo muntu azosubira kandi kugaruka tubatero kuri tumuha amahoro ujya muntu uwo muntu n'umuhungu cyangwa umukobwa umuhungu cyangwa umukobwa cyangwa uyo muntu yoba yasuye mu kibanza ca Rosalis n'umuntu akuze si umwana n'umuntu akuze n'umuhungu cyangwa umukobwa n'umudamu n'umudamu sawa okay ni Just Way twamenye kuva kera cyane ari kumwe n'umugwi wari umugwi w'abantu babiri umwe acagenda muri South Africa acaratangura gukora wenyene ninde mbega ni Ebino gutangura gukora wenyene urugendo rwawe rw'umuziki ni rurerure cyane gushika no munsi ni Just Way kandi yatuzaniye indirimbo nshasha yitwa mana yanje kuva iyo voyage yose gushika kuri mana yanje ni giki cyabaye tuvuge yuko Just Way muri kino gihe agiye kuririmba indirimbo za mana yanje ndagushima ndagutazira uruwera canke bibaye ngombwa Just Way ubanze gatutubwire gute wavuye mu gisagara ukaja gatembera kumbure no hanze y'u Burundi ubu rero uri makamba cyane hama nako gacerere na cyane cyane rero comeback yawe mana yanje nizo zizobandanya ni gospel si gospel comme tel kubera indirimbo zose turirimba zose nizimana urukundo rwanditswe muri Bibiliya gusenga Imana abarundi abantu bose barasenga Imana kandi kuja mu ngoro y'Imana abantu bose baje mu ngoro y'Imana alors je natanguye Imana yanje kugira ntangure notre partie ya carrière musicale yanje ego kugira ntangure indi notre partie ya carrière musicale cyangwa ati ntangure Imana yanje aro n'izindi zirimo ego ariko navuze ati ntangure na Mana yanje ego rero kuva en 2016 jewe ngize ubukwe naciye kwanza mu bintu kwanza byo kurondera akazi no gushinga urugo yego akazi karakunze en 2000 nari natanguye akazi babiri wagiye mu Buganda kwiga iby'amarori en 2009 yego candaza nga mu Burundi candonga akazi en 2013 imakamba en 2016 canda ndagira ubwo bugeni abantu babonye n'indirimbo bama babona yego en 2017 ibintu birayangara bya mariage urumva kuri uwo mwanya nta muziki nakora biske nari mfise ikintu cyo gushaka gushinga kwanza urugo ugenda muri Kongo yose yakarakazi nagiye gukorerayo mu nyuma ndagaruka ndakora ngaho Bujumbura gatonya cyangwa ndasubira kandi imakamba yego rero nshitseyo cyambona ko Imana yangiriye ubuntu ndatuje ndatekanye cyangwa ati reka subire kuririmba yego yes ku ndirimbo rero mana yanje turumvamwe amajamba mwamwe shira kure y'abansi banje ibintu nk'ivyo turashaka utubwire cyane cyane ubutumwa buri muri no ndirimbo ubutumwa buri muri ndirimbo bya gusenga ni vyiza kandi abantu bakijijwe abantu bazimana n'abantu usanga atagwa ngo bagira n'abantu batahura ivyundi muntu biri kubiramo bako n'abantu batagira ishari abantu bamaze kuyimenya siko ariko abantu b'isi ni babandi
babona ufise ikintu bo badafise bagaca batangura kugira ishari bagatanga gushavura bagatanga kuvuga tujya mu ngo arishima atiki kujya no kuba urufise ivyiyumviro by'abantu bo kwisi ariko umuntu asenga Imana umuntu amaze kwimenya aratahura ko kiya cyamushikiye ujya muntu no mugambi w'Imana uri kurarangurwa kuri we nasharagira ahubwo ati Mana vraiment turabona ivyo kwakorera kanaka natwe uzutwibuke atashari rero ni Mana yanje shira kure yabisi unzigame ushire hafi y'abamaze kukumenya twagiye akapera Mana yanje shira kure yabisi unzigame ushire hafi y'abamaze kukumenya ivyabisi ndabinyuye nyegereza iruhande yawe abisi bateye amakenga nabaye hafi yabo na kimwe bamariye bababaje umutima wanje Mana nzigamushira iruhande yawe. Merci beaucoup. Yo, just way ndakubaze gatoyi Kaka Boney ninde kuri wewe na cyane cyane mu vyirore by'umuziki? Ego Kaka Boney, merci kumbaza ico kibazo. Kaka Boney n'umuntu yandeze mu muziki kandi n'umuntu yatumye jewe menyekana. Kubera igihe natangura mu kihumbi kimwe amajana 998 abantu ni baranzi abantu baje kumenya muri 2002 numva kuva muri 98 gushika muri 2002 nakorera ahantu mu Buterere nitwagira ibiteramo cyane byo kuboneka cyane visibility ni yariho rero Kaka Boney twara abaskuti mu kinama nezi ya animation yarabona kandi acamenya ko manuka mu Buterere muri orchestre rero agiye kugira remesha band acaramamagara ukuvuga umuntu yakureze mu muziki nje gituma kenshi no kuvuga nka Kaka ego turafisa akantu kagasano ego Kaka just way comeback yawe indirimbo yawe Mana yanje ubona abantu bayakiriye gute ego Mana yanje ngene abantu bayakiriye ahubwo nari mfise ama message menshi kuri nuzenye kuri Facebook bambwira ingene umeze nusa nk'abasanisani uririmba indirimbo za gospel urumva era message menshi cyane hanyuma rero sinzi umusumwe ndi kuri optique ndi ko kazi cyane ivyiyumviro kw'ibiraza byayo majambo Mana yanje hacigiye nimaze kwibagira nayo message y'abo bantu cyane ivyiyumviro kw'ibiraza sinzi ngene aho ngorera ari abantu b'abasudera cyane ndirimba nyine ayo majambo ya refrain umugabo yari umusudera wakaririmba ni kande ukararyoshe ubwo nyene cyane umvatifu ke ndayikorerako aba donc nariko ndiyamiza umuntu aravyumva arayikunda cyanibuka ya majambo abantu bambira kuri Facebook no batereka renda bakorera umuti nukuvuga ni influence y'abantu bagukurikirana bakurikirana ari kintu kura mu bantu abantu bari bayakira gute abandi atarabo bari hafi yawe abantu kuri umwanya bariko barayakira neza bariko barayakira neza kandi barambwira vraiment waririmbye indirimbo nziza ariko kandi uravye ibikorwa byawe by'umuziki uri mu ntara ya Makamba wakora ibikorwa mu gisagara cya Bujumbura ubona feedback iba imeze igeze ku rugero rungana gute kuko kumbure ngaha warashobora kugira contact yoroshe n'abamenyesha makuru canke n'ibinyamakuru imakamba urabona neza yuko igikorwa ca promotion canke cyo kwimenyekanisha kikorohera igikorwa cha promotion cyo kwimenyekanisha nikinyorohera kubera ndi mu ntara ya Makamba ndi kure y'igisagara ndi kure y'abamenyesha makuru benshi cyane haragera igihe bakanyibagira ko mbaho siko rero iyo manuse tugabura muri ville bambora nk'umuntu bibagiye dimo numenyesha makuru duhuye nashano kumbaza ati bena gikorwa gishira office kubera yaranyibagiye aho bakangutse kumbona urino tuva ibintu mwe nivyo ariko rero ndiko ndagerageza rero kuri umwanya kubiyegereza nkababwira naho ndi kure nkarondera iki birantara uburyo ariko ni vyiza ske nakazi twakunze tukiri ku banyeshuri turi ku ishuri hanyuma abantu batureka ko tubikora neza ifoke tuguma
twereka abantu ko kumbura abantu tubandanya tubikora. bitega iki rero muri kazoza. Yeah. Just way agiye gukora muri list menyene wavuze ati ni indi carrière indi partie ya carrière yawe ugiye gukora. Abantu babandanye muri iyo partie bitega ibindi bintu canke ugiye ku mélange. Oya babandanye bitega ivyo bindi bintu byo muri partie ya kabiri kubera urabona ko je naririmbira mu bigo vy'abandi ma centre jeune ego. Rero naricaye hasi ndiyumvira none jewe ndumuririmbyi paske bamamagare kuja kuririmba. Ndumuririmbyi paske bambone kuri television. Cyanibuka ko ndumuririmbyi kuri terrain. Yego. Na nizo mpamvu atandirimbo nyinshi nsohora muri studio. Ngoma nibuka ko je ndumuririmbyi kuri terrain, ndumuririmbyi wo kuba ndiko ndirimbira ahantu abantu bakaza. Ego. Rero muri partie yanje ndiko ndiyungunganya ndiko ndarondera in maison yiwanje. Abantu bazobaza guterama ndiko ndaririmba nkatumira n'abandi baririmbyi muri iyo maison yiwanje nivyo rero ndiko ndategura kandi ndiko ndabona ko biriko biragenda neza Imana igomba ibimfasha ivyuma bike ndiko ndavyerekeranya byo kugira maison de karaoke hari Makamba ya entreprise de Just Way Service. Okay. Ndafite entreprise iwanje yitwa The Just Way Service. Ubu yaratanguranye kwanza. Mbega nyene usanzwe ukora iki? Hariya ndi opticien. Mbe uragwaye amaso canke ayo nayo mafye. Ndagwaye amaso. Umva rero biroroshe kugira ngo uvure abandi. Voilà. Yes. Tutararangiza hari akaririmbo twabonye umengo ni Mukosamari utubwira ko gato kuri ako karirimbo. Ego kuri ako karirimbo ni indirimbo ya Mukosamari. Warashoboye kuyimusaba. Mukosamari yarapfuye. Umuryango we warawegereye. Umuryango we narawegereye narigeze kuba ndiko ndaririmba karaoke Gitega. Mura n'umuntu wo mu muryango wiwe turavugana kwanza nari mejeje kuririmba konsesa yiwe kuri yo karaoke. Uyo muntu acaraza ariko ararira arambwira ati uranyibukije inshuti yanje. Uravyumva? Abati nibaze bone Mukosamari ari inshuti yangu yego ngo yarapfuye ngo ariko umuryango urahari. Urumva? Yari samedi mwijoro mu gatondo nabwo tugende uza kunyereka aho baba turajana n'uyo muntu turasangira muhiri wawe haje Gitega hanyuma acara ndamubaza none izi ndirimbo murazifise bati oyaye nta numwe arasubiramo indirimbo nimwe yo yamutama wo mu muryango ngo yaye nta numwe navati ariko jewe murandaziririmba gutyo nyene ariko ndabantu barazikunda. Rero je nosaba ko nokora indirimbo imwe yiwe kugira abantu bamwibuke. Uravyumva? Akwaze ngo yo uzobugize neza. Uravyumva? Ngo ni wayisohora uzotubwire. Haca ikintu cy'umwaka. Rero ndi muhira ndiko ndiyamiza kuri guitar. Nziza kanashize kuri stati ya WhatsApp. Abagenzi banje bari muri sazo ubwo nyine bacha basaba iyo ndirimbo. Guje turugiye indirimbo ni buyifise. Indirimbo ni ya kera audio yayo yova hehe canda vyibuka rero vyo navuganye na Mutama hariye cyangwa tereka ndayikore. Okay. Umuntu yambwiye ati nimba idahari ndagusavye ugende kuyikora muri studio yiwanje. Ndafite studio ego irihe mu Kamenge yitwa gute BS Records. Afati abo yafise n'umuproducteur ngo ndagusavye ugende kuyikora muri studio wanje. Batari ko je namahera kuri umwe yandaronka ngo yaye ngo genda vraiment uyikore nta kibazo. Urumva cyanda manuka Bujumbura rero cyanda ndayitangura rero kuyaranja turaganira n'umuproducteur wiwe yitwa Emi Pro nshatanga kuyikora rero yari maze 2 semaines rero yasohotse ku mugaragaro ejo. Ego kumbure niba atakantu ufise wisigarije canke ikibazo wari witeze ko tukubaza tutakubajije niba kihari ugishikiriza ariko niba kitahari naho turangize ikiganiro cyacu. Ego je akantu novuga ndashimiye televiziyo BTV maze umwanya muremure ndayikurikirana kandi ibikorwa byayo ni byiza cyane gose. Ego hama nkaba saba bakuru ba BTV ko bogerageza iyi televiziyo iboneke igihugu cyose vuba cyane ako ivyo kubera abarundi bari ruguru nkaje ndi mu ntara ya Makamba ndabona ko banyotegwa ibintu vyacu bakene kubibona. Ego ubuhinga bwaraje bwa YouTube kandi bagize neza kuza baragira ama television online ariko turasavye ama
televiziyo ari ngaha mu gihugu agerageza kure igihugu cyose abarundi bimenye abarundi babona ivyo bafise ko ari ubutunzi bukomeye BTV irabikora kabisa cyane gose je iyo si Bujumbura negezwa umunsi wose ngoma ndaba BTV kuri ndabe ibintu biri mu Burundi wacu ego murakoze cyane Justin ego murakoze cyane hama abakunzi b'umuziki abakunzi banje bajya abantu duhura muri ville bakaca bambaza ati ndora ivyo muziki oyaye sinawuhevye bamenye ko ndiko ndawukora bagukwirikirana kuri inde YouTube yawe yitwa gute YouTube yanje yitwa Just Way to Bemeze bagize subscribe kagira share bagize neza bakerekanyika ko bashaka kunkurikirana bamenye ibikorwa byanje kuri Facebook ni Just Way yesa kandi yesa bakajambo barakunda abantu ngo niko ka alias kanje ego ngo murakoze cyane ego tukwirikirana karirimbo kandi mana yanje hama tumuherekeze Just Way cyo tugaruka tubandanye na B News yacu mana yanje siyakure yabisi usikamushie afi yabamaze kukumenya. Inyuma ya Just Way mwumvise bitari bike yatubwiye ku buzima bwiwe yatubwiye kuri couple yiwe yasambutse n'ibindi byinshi ibikorwa byo by'umuziki. TV Burundi presents B News.